Ndagutuye part 1. Uko fresh? Niko sawa. Uko sawa? Mimi niko sawa kabisa. Yes, hii ndo part 1 sasa inakuja kwa Kiswahili. Gynella fresh lakini. Usinisalisha mbele ya watu. Siwezi kusalisha mimi. Miaka ni mingi Kiswahili kishapanda. Kishaenda kwa ingine level. Level kwa Kiswahili ni aje? Ngazi. Nijua najua kwanza ni katika kitu ambacho mashabiki zetu walipendaga sana. Kuna mtu mwingine ai comment iyo commentaire. Twe turayavuyemo namwe muracaraho. Ya. Twagiye rero. Urumva neko ndagusigurira. Urumva kwanza mama nagusabye kwambara uko? Meruka jewe sometimes naragushya ko ahantu. None twe ntogena mw'ibarabara nambaye uko. Bija kujena. Birambuza amahoro. How come none abantu bakunda iki? Wambara wikwiza ishati ipana. Abantu nta kintu kimwe bafise bakunda. Ngo numurezi bien. Abantu bazogukunda sexy. Ngo ngurahena ngurumu. Ntihaza kubura abantu muri commentaire bavuga ngo nahenye. Imagine. Nambara ipantaro n'ishati nkubitemo ururato, ntihavuga abantu bavuga ngo ndiko nifata nk'abahungu. Ntabura abantu baca bampiyo titre nyene y'uburezi bien ngo njya abandi bakobwa bagenzi banje. Nitafuta kesho jana. Kesho ni demain. Hier jana. Ivyo ntivyananiye gutandukanya. Kesho demain, hier jana. Jana. Kuna mtani nitafuta. Juzi avant-hier. Voilà. Kuna mtani nitafuta sasa naniambia unaona mimi nataka unifanizie ma publicité. Lakini wa mtu hajui Kirundi. Anasema Kiswahili gusa. Kiswahili gusa. Kiswahili gusa. Nikasema sasa huyu mtu hii dili tanishika kweli. Imbore gwarabi inzoga za mukariye. Yadahuye mu mudugi yo nikariye. Bebashara mutobore. Agizimana kongoresha mugobore. Skin jeans. Yamufasha gumajegera. Ni kapitene candabesha ngo ndi general. Gushika numfise akazi ko kuguma nisigura. Gushika basha. Icambere coco. Nta bon. Ndabivuge gute usivye ko mfise abagenzi jewe en fait sinoja kubajija ngo urumva ngo nibo canke sibo mugabo bon peut-être ushobora kuba ndababona kandi hariho nabandi bandondeye ukanka cyangwa ukemera nemera gute sineme mu mbiri andi ndiko ndabaza none ni jambere uvyumvise kuri jewe cyangwa uramaze kuvyumva oya sinavyumvise kuri wewe ishura rero sinavyumvise kuri wewe gusa impamvu mpora ndabibona babinyitako canke usivye ko hariho nabamwe babinyumvise ko bakabinkundira hariho nabandi babinyumvise ko batabinkundira sivyo rero urumva kuca numva yuko noca nza ngana nisigure ngurumva ngo nivyo ngo canke ngo sivyo ngurumva ngo bimeze gutya bantu b'Imana umwe wese afise ukuntu abayo mu buzima bwiwe sivyo jewe abanzi mu vy'ukuri abanzi neza ukuntu meze sinovuga ngo sindiwe canke ngo ndiwe. Every story matters. Hello bakunzi ba STV murabumeze neza je meze fresh ni wa musore wanya bacha gukora byinshi cyane bigiye bitandukanye kugira ngo bigende fresh. Nitwa MC Handi, nitwa Nishimwe, namazina menshi nagenda habwa n'abavyeyi ndetse n'umwuga wanje, ariko kandi kuba tarabimenya ndi umupapa w'umwana umwe kameme ndibaza benshi barabizi, ariko kandi nirindi teka gusubira guhura namwe nkuko babwiye 2024 no mwaka ngomba gukora cyane ku bwanyu abafana bacu, umwaka twifuza kubaha byinshi bigiye bitandukanye kandi byinshi mukunda turabizi. Ariyo mpamvu mubona abantu ndiko ndakorana nabo ibiganiro muri minsi n'abantu nzi ko mukumbuye canke kenshi muzi munyotewe, ndizera n'ikiganiro gikurikira nzobazana n'undi muntu kandi nizeye ko muzo mukumbuye canke mukeneye kubona. So muri introduction mwamaze kubona umuntu uri kumwe n'umukobwa muto muremure gatoya, abegwa cyane, n'umutiti bacha bavuga titkote TikTok kutabwiye ko ngenza yakirika birananiye bana none bishika gusa n'umuntu akoresha cyane TikTok nubwo atari wa mbere niburi nko mu bantu jana ba mbere nke karimo jana ko ari benshi oya nagize moye narabonye n'ufise Jemi Emilio Desa romba, ariko kandi yitwa nyibuzina g'ikirundi teriteka
nkishika nari ndagibagiye kandi urakunda kwibagira izina ryanjye sawa bandanye witiranwa n'umugore wanje yitwa Iteriteka ha mugacu nyibagira Gynella okay it's okay yitwa Iteriteka Gynella Gina kaje kubera ivya reka kunsarisha abantu batwe nitwa Gynella ni bon none simvuze ko ugitwa donc ni aka Oya Gina okay Iteriteka Gynella sawa yako nzokagumiza muko nyene bon kuri karanga muntu handitse ko Gynella Iteriteka ni vile navuze wiswe n'abavyeyi Iteriteka Gynella ariko umwugucushira ko kandi kantu Gynella ni aka cyangwa alias gashire ko Gina ni ryo nkunda gusumba Gina okay yitwa Gynella Iteriteka sawa nkomera mashino okay numwigeme yababa imyaka 25 yo mana we andurambesheye afite imyaka 24 wababa ego wavuze mukwa kanga mukwa gatanu wumva habura amezi anga amezi 3 none kwa baba de magikiro wababa donc wegereje gukwiza 25 nabitoye sinabitoye wabitoye katushe bakonge ariko kandi numwigeme afise abavyeyi bose babiri ndabavuge n'ivyabo byose je ko ndabizi ntavyuzi mvuge bimwe ntavyuzi yani papa wiwe yarapassionye mu gisoda yari umusoda mbandanye oya geza mama we reka mama we mvuge kamwe mama afise mama yitonda mama mwiza akunda gusenga sha ego from ndavuge na Eglise asengera byose ntaje reka boto nuko atanaburabona mama wandamaze uri soko muhurana mama mukamwibuka no mumenya sindamubonereka nabonye umutantine wawe ariko mama ntawo kazimanze amateka yawe mbandanye na bya bintu by'indani vraiment navye bakunda gusenga vraiment okay ukiraho abona ni ari umusoda arapasiona yarabaye no mupolisi biriko birahaza ntibukebuke urazi twinsha numwigeme yatanguye gukorera ku mbuga ku nshuro ya mbere hari mu mwaka w'ibihumbi 2021 gashire ko ari wanjaye kuri kamera ubwa mbere okay bivuge byose sawa arije byo kwishima ko nabikunda televiziyo ya mbere yabashije kumushimbira kamera yitwa STV ni televiziyo mukunda gukurikirana nanjye muhanda yikurikirana kamera turabafana bayo twese yes ariko kandi umunsi wa mbere nicarana nawe hari tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 twicarana mu Kajaga kuri Big One Way tuvugana ivy'akazi ntamuzi atanze tuziranye kuri telefone ari rya mbere tubonanye yari yambaye jipe ifise agapasura y'igitenge n'agashati kameze ukuntu oya ko ba wibuka ni tariki ya nayikubwiye ariko kandi amaze gutanga gukora kuri STV numwe mu bantu jewe yandi bangoye cyane kuba kuko nifuza ku nshuro ya mbere ndabivuze no ntiwangoye untahure byangoye kuko andi biraza gusaba yuko shakoshe manze ndayishire hajya ndagufasha atandabo sawa utumve neza ikintu ndikora koresha uracari mu introduction uri umwe mu bakobwa apana wangoye byangoye kukuba kuko nifuza okay ndaza kukubwira impamvu uratubwira n'impamvu impamvu ya mbere byangoye strategy nizari bwa bimyinshi sinari bwakure mu mwuga cyane niyo nari nkitangu no umva ari mu bakozi ba mbere natangiye gukoresha urabitahura impamvu rero umva byarango nanjye ubwanye nari ncigwa nako after Imana irakora ibintu byayo biragenda fresh abo umukobwa umwe mu bakobwa mwakunda cyane kuri STV umwe mu bantu bakora ikiganiro mukishima cyane by the way ndabibashimira cyane so yari mu bantu kandi bari creative bakunda akazi s'il te plaît haleluya barakunda akazi sinzi uko yahindutse duherukana kera twabonanye hirya yejo duherukana kera gose haraheze nk'umwaka urenga tutabonana ariko ndabitahura nigene kirekire uwo niwo muntu turi kumwe ndabibutse ko hari ibindi novuga sanga biramubabaje kandi abintu kazima ndabizi tu ibiki ibiki nibiki jewe bano bibaraje nari yakiriye nari tahuye numwe mu ba apare yajya marira mwabona mwebwe kuri kamera ayandi mutabana umwe mu bakobwa yigeze kurira gushikirwa n'ikintu gituma arira hafi ndwi yose twese turababara nyene urazi ko ntivyari biryoshe yigeze kubura umusheri wiwe bakundana sana yemera umviriza umunayike nkawe nyene iyo témoignage umunsi umwe muzombwire nzoza kuzoyikorera ko sona ndababwira ingene byagenze yes uyo niwe Gynella turi kumwe no mwigeme yigeze gukora ikiganiro muragikunda cyane uko mwangana kose
muragikunda cyane like bivanye nuko cyari kimeze. Icyo kiganiro rero kiri mu biganiro tuzakora no munsi. Iyi ni part 1 bandugu ndake batuye kiraryoshe sana. Soon part 2 munyitegerero tumwakire fuleshi tumuzi bizu byinshi ukiraho nyene kuri TikTok. Urazi ko abantu bamfana kuri kuri STV bankurikiye no kuri TikTok. Ndabizi. Barandika bose ngo Gynella turangukwa ngo gusama ndamubona kuri TikTok. Ego vraiment. Hari no muri commentaire baravyandikamo. Baravyandikamo Gynella hari n'umuntu yashize ko commentaire ejo nyene. Yanditse ngo Gynella ngo gusa ngo vraiment ngo ndagukumbuye kuri STV. Cyambwiye ati kwana yizi ko no musi dufitaniye program nabwo ati uzombona nta kibazo. So ndabaramukije cyane rero muri rusa. Wahejeje mbere? Ndagomba nakubwira waramutse. Ni bon. Ndabayambiriye ndabaramukije. Bampere bibizo. Bagiye uraberewe cyane. Thank you. Abaza kuvuga ko wambaye ukundi batwihanganira ko ndazi kuberewe. Bihangane vraiment kuko ibi ndavyambara gake. Ndavyambara gake gusa nyine kwa nari nzi nene yuko andi kugira mubonane utegeza kuba sexy. Kubadida. Nuko nyene ameze niko yandeze no mu mwuga. Bo uteza kuberwa kamera. Akikaranyigishya ambye ati kamera ushaka kuja imbere ya kamera utegeza kuba sexy. Apana gusa neza. Gusa neza nibisanzwe naho taburi sexy ushaka kuba neza. Aho kantu ka sexy gace kumurongo. Oya abantu bumvise kuba sexy bumva bibi ariko si bibi. Oya basi ntaco. Sexy ni gutesa tu sexy. Yego ntaco. Sivyo. Hama ndayambiriye cyane ko yabivuze nitwa Gynella Teteka. Nyene ndi Murundi kazi nubwo abantu benshi bakunda kunyita umunyarwanda kazi. Uno musi akora kuri Iteka FM. Ego nkora kuri Iteka FM. Umunsi wa nyuma kugira mbwire bagomba kuja gukora ku radio byamufashe indwi zitatu ariko aravyumvira. Biragoye. Biramugora ariko for sure jewe nta mukozi numwe mfise no buza kugira amahoro. Kugira amahoro ni kumva ko shaka mubaba boss. Mbashaka umuntu atera imbere. Jewe haraho ndi ari nuri ahejuru yanje. No babazwa nuvuye aho ndakaja hasi yanje. Na niwe yomba bazi kugiye hejuru ico gituma umuntu abayereka aravuga ku muntu. Ndagutuye part 1. Uko fresh? Niko sawa. Uko sawa? Mimi niko sawa kabisa. Yes, hii ndo part 1 sasa inakuja kwa Kiswahili. Gynella fresh lakini. Usinisalisha mbele ya watu. Siwezi kusalisha mimi. Miaka mingi Kiswahili kishapanda. Kishaenda kwa ingine level. Level kwa Kiswahili ni aje? Ngazi. Ngazi? Nicho. Cameraman asante sana. Nishapanda ngazi. Wewe kinje muko nyene. Akemera kwani. Kinje muko nyene urumva? Kiswahili ni kitamu. Kiswahili ni kitamu sana. Kwa wewe lakini sana. Nina imani kubwa kwa kama mashabiki zetu watafurahi sana. Ndagusabye tuvuge Kirundi No. This is part 1. Andi shakuma ya maza. No, sikuguma. Anda mu Kigobe ni tuzi Kiswahili bana. Sinabwa ugiye ko no, nilikuwa sijawaambia kama naishi Kigobe. Oya ivyo tuvyihoze. Sasa Gynella. Question ya kwanza inasema hivi. Unatoka kwenye STV. Ni tuambie mambo matatu ambayo nayakumbukaga sana kwenye STV. Vugi Kirundi. No, nishura wanyumvise ndabizi. Ndavyumva. Ishura rero mu Kiswahili. Mambo ya kwanza. Mambo matatu ya kwanza ambayo nayakumbukaga kwenye STV. Like unayafeel ukiyakumbuka. Unaenjoy. Ile saa tulikuwa tunaikara pamoja kwenye mstari bon ile saa tulikuwa tunaikara pamoja tuna dame tunakula kudame ni terme ni terme kuja ushavuga ati zimezo mwisi ile saa tulikuwa tunaikala munani tukakula tuko pamoja tunapiga mastori tunachangia pamoja tunafanya hivyo tu. Sawa, cha kwanza hicho. Cha pili mgagisikia isigenda hizi sana. Cha pili nakumbuka kutumikia ku terrain. Ewa zile fight. Yeah. Zile fight tulikuwa
Ewana wana Fight kwa Kiswahili ni aje? Mapambano. Yeah, of course. Zigaye nkazi. Pambano. Vita. Vita. No, fight sio vita. Ni kukiweza ni kufighting, kupambana ya. Zile ale mapambano wanakuwa wanani anakuminya. Banani Uterura bavuga gute? Wananinyangua, wanakupenda sana, wananiveba, wanakurudisha, wananipiga. Wananiiba. Voilà. Wananiiba. Kuniiba. Hicho kuniiba ni Kiswahili cha hapa kwetu. Ile sawa kwa wananiiba nini wananipiga, Mais aujourd'hui mambo iko sawa. Ubu nkorera muri studio urumva. Kwa sasa, hivi sasa. Ndakumbura kuja gukorera. Si ubunye ni kwa hivi sasa. Hivi sasa. Natumikia kwenye studio. Natumikia mu studio. Yeah. Urumva ibyo ndabikumbura watu sana. Ibyo ndabikumbura no kuja imbere ya kamera cyane. Niyo mpamvu kuva mva kuri STV nace nagiye mu Kirundi. Ni garuka ndo maana ile miaka natoka kwa STV nilijifocus sana ku TikTok. Yeah. Kwa sababu nilikuwa nishamaliza tayari kupenda kamera. Unaona? Kule sasa mu studio ni ku radio wanatusikiliza tu lakini hawatuoni. Naona hata kuona. Na mimi nataka wanione. Yeah. Kasura. Mr. 2026. Kasura haka ni karembo. Wakaoni. Karembo. Wakaoni. Karembo. Andi ndagusabye tuvuge Ikirundi tuvukoze. Basi nagerageje bazi. Basha. Okay. Kwa swali la mwisho kisha tuende basi kwa Kirundi ili nikurahisishie. Then mimi kuleta hii sujet ya Kiswahili ni juu najua kwanza ni katika kitu ambacho mashabiki zetu walipendaga sana. Kuna mtu mwingine ai comment iyo commentaire. Nakubali. Ako kantu kweli. Niko. Iyo comment. Sorry. Sio sorry. Unajua ni hivyo. Iyo comment niliona mu gitondo. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo niona comment mtu anasema ngo lakini kwa unakumbuka Kiswahili chako. Tena nilikuwa najua kama wewe tukionana kweli ni lazima niseme Kiswahili kwa nguvu. Yeah, kwa sababu nakuwa hakuna kitu kizuri kama mtu kuwa fier na mu Kirundi bavuga ngo gwa ingwara uza gukira ingwara arayirata. Voilà niyo mpamvu n'ubu vraiment ndakivuga nta soni bigutera. Uno munsi nifise audio yawe niyo yantene apeti nyinshi. Ndiko ndavuga Kiswahili. Ngo Andi mimi sasa hivi natoka kukazi. Ya nikifika tu wewe nafana kupigia na kuambia ukuye. Kambia sawa. Utaniambia boss, utaniambia. Sawa, okay. Birabana. Ndaje. Sha ndakubwire burya Kiswahili nagiye kukimenya kwako nagiye. Urakizi? Wagiye kugerageza. Bego bazi. Bon, prononciation ni nanira mugabo ndavyumva kandi nkumva umengo no bivuga muganga ndabivuga nabi. So igituma nagiye kubimenya mbwira n'abantu bose ushaka kumenya ikintu urakivuga. No kuvuga ko je nagumye ndakivuga vraiment nkaguma ndama interview yo mu Giswahili mfise n'abagenzi bavuga Igiswahili. Nivyo nyine nkaguma ncishamwe nanje vuga ibintu by'amanyanga by'amafuti bitabaho nibiba ariko ukumva nyene narakimenya kubera ko nayishaka kukimenya ko hari ibintu twishizemo ngo nguru umunyamuji utegezwa kubuza Igiswahili kameme. Pana ibyo bivugisha ngo Icyongereza. Abo barazi Igiswahili. Sapi. Biragoye ariko Ikirundi ni ciza ko naci wacu ariko Igiswahili kukamenya nako karafasha twinshi. Nitubure vyose ntubure Icyongereza. Kuna acha nikwambie sasa. Kuna mtu alinitafuta kesho jana. Kesho ni demain. Hier jana. Ivyo ntivyananiye gutandukanya. Kesho demain, hier jana. Yeah. Kuna mtu alinitafuta juzi avant-hier. Voilà. Kuna mtu alinitafuta sasa naniambia unaona mimi nataka unifanizie ma publicité.
lakini wao mtu hajui Kirundi anasema Kiswahili gusa. Kiswahili gusa. Kiswahili gusa. Nikasema sasa huyu mtu hii dili itanishika kweli? Itakuchika kweli? Itaniacha kweli? Itakutoka. Itanitoka. Urabona nku yaba ntazi kwidebure basi no mu Gaswahili. Nkubu binshitse. Mugabo nyine kwa yumvise na mimi ni muchanganya kwa Kiswahili ngo uonye sasa tutaongea tunahuza tunaelewana. Voilà. Kiswahili kizuri jameni. Kandi kiri international. International. Icyo ni kirimi gishobora kugufasha kwisi yose vraiment. Uno mwanya. No muri Amerika ga. Bien sûr bariho ubu muri Amerika none ikirundi ni kizwi muri Amerika kivuga abarundi to. Igiswahili ari igiswahili ari haba basi nabajya basobanuzi. Benshi ari haba basi muri Amerika indimi zo muri Afrika ba focusing n'ikinyarwanda ni Giswahili. Babitaho. No muri Google ikirundi ntacyo warubizi. Ari Giswahili kiriyo kinyarwanda kiri. Imbore gwarabe inzoga za mukariye yadahuye mu mudugi yo ni kariye. Bebashara mutobore agizimana konkoresha mugobore skin jeans yamufasha gumajegera ni kapitene candabesha ngo ndi general. Shije muriga yani mbikisiga nene ni wayizi ariko akora ku radio bagenzi gusa ndagakunda bakantu ko negeza ko bebasha ndamutobore agizimana konkoresha mugobore yo twagere mu Kirundi ibibazo biremereye s'il te plaît muramfise ntundize je muramfise ntundize mwari umukumbuye nenda wakumbuye nanje byinshi maze kumva afise byinshi nguma numva ariko nkavuga ati umuntu un jour x nzobimubaza so arambabarira umviriza icambere cyo shaka kukubaza ntumbaze impamvu ntararongorwa sivyo ushobora kuvuga ati kwine ni mutoyi wawe sivyo kumbure mushobora kuba oya ivyo ndakwisavye ntuze kubimbaza ni bon turabimenya ogo muhindura ntuze kubimbaza turabimenya rega ndiko ndasoma mu mutwe ivyo napanze ikibazo ca mbere Gynella biravugwa ko uri mu bakobwa ndabivuge mu buryo bwiyubashe gute basigaye bagendana n'abakobwa bagenzi babo mu Gifaransa babita ba lesbienne mu Cyongereza ntavyo nzi mu Kirundi Cyongereza ngo abapede oya n'abapede sinzi ko ari uriminya baki n'abapede n'abagay umugay n'umuhungu umupede n'umukobwa ahubwo umupede n'umuhungu umugay oya umugay n'umuhungu cyonzi cyoco pede ndo muntu lesbienne ni mu Cyongereza lesbienne ni mu Gifaransa mu Cyongereza ni lesbienne baravuga ko umurezibiyene ni umukobwa ashobora gusambana n'umukobwa mugenzi wiwe. Just imagine. Ukiraho nyene. Oya, mbwira. Nabajije ndavyumva kenshi. Nivyo. Uvuze nivyo tuca duhagarukira. Uvuze sivyo dusigurira impamvu atari byo. Nta wundi muntu yobaza. Icambere je ngoma ndakubaze. Ushumbaza araranyishura. Bon ntibiza barundi. Umurundi umubajije nawe arakuba. Aho hantu wavyumvise. Hari waje kubikubwira yuko jewe twaryamanye. Si wewe wenyene sivyo. Hariho n'abandi bantu bahora bantelefona. Bakabikubaza. Umuntu bita Simbizi. Umunsi umwe yarantelefone. Tuko tuvugana nandi madinzi arumva yambaje ngo mbega wangu bintu ngo uhora ukora ngo bibaza yuko ngo tutabizi. Tibiki ngwerega amakuru yawe ngo twarayaronse tisabwe amakuru nyabaki sivyo uwo ni wa mbere bandanye uwo ni wa mbere urumva kuri TikTok gushika numfise akazi ko kuguma nisigura gushika basha icambere coco nta bon ndabivuge gute usivye ko mfise abagenzi tu baba lesbienne. Bon, jewe en fait sinoja kubajija ngo urumva ngo nibo canke sibo. Mugabo bon, peut-être ushobora kuba ndababona kandi hariho nabandi bandondeye. Ukanka cyangwa ukemera? Nemera gute? Sineme mu mbiri. Andi. Ndiko ndabaza. None ni jambere uvyumvise kuri jewe cyangwa uramaze kuvyumva? Oya, sinavyumvise kuri wewe. Ishura rero. Sinavyumvise kuri wewe gusa impamvu mpora ndabibona babinyitako canke usivye ko hariho na bamwe babinyumvise ko bakabinkundira. Hariho nabandi babinyumvise ko batabinkundira. Sivyo? Rero urumva
kuca numva yuko noca nza ngana nisigure ngo urumva ngo nivyo ngo canke ngo sivyo ngo urumva ngo bimeze gutya bantu b'Imana umwe wese afise ukuntu abayo mu buzima bwiwe sivyo jewe abanzi mu vy'ukuri abanzi neza ukuntu umeze sinovuga ngo sindiwe canke ngo ndiwe urumva apo sasa ndo patamu sasa ntiwovuga nturiwe canke uriwe entre parenthèses ushobora kuba wawe canke nturiwe wowe urindereye jewe ndi Gynella Gynella jewe ndi Gina w'umurundi kazi abikora rimwe rimwe canke abikora iminsi yose ivyo nakubwiye sivyo patamu hapo andi mimi niko nakwambisha ukweli sawa uri wewe sawa unataka Kiswahili changu kipande urabikora wiuno niye impamvu babivuga nuko bahore babona yuko nifata nk'abahungu okay kwifata nk'abahungu gute kwambara nk'abahungu ubu usomana n'umukobwa mugenzi wawe Tevye navyo nokora urumva vyona yano bikora kubera iki mbwa n'ababikora sabasazi barakomeye mu bundi buryo ariko bakomeye mu bundi buryo ariko barahumanya kandi twobajije ko barahumanya aho ubikora ntawo uzi gusa barahumanya babikora barahumanya muri Bibiliya vyanditse ko ari umuvumo ego sivyo andi jewe nduwondi je sindumurezi byane jewe sindi kaboy nuko bahora banyita ngo kaboy ngwiki hani urabona ko nkoresha kaboy cyane ari ryo zina sika mfise niki wawe nawe uri kaboy bahora bari yes wa ikibazo rero mparangira kuri TikTok sivyo abantu benshi nakubwiye bivanye nuko baba bambona nambaye kuno nifata imbere ya kamera ariko barakubeshya tukamenya aho tunyire tuzogusengera utabikora naho tumenya ati baramubeshera umugenzi je ntavyo nkora gusa uwo mwanya wo kuza ngo nsigurira abantu rabizi baravuga sivyo bashobora kuvuga ibiri ivyo canke bitari ivyo uwo mwanya nyerere wo kuza ngo nsigure ngo urumva ngo nivyo ngo sivyo ngo urumva ngo bimeze gutya uwo mwanya ntawo noro impamvu rero nuko abantu bamwe bahora babona nifata nk'abahungu ngira iki hano challenge tugeze gukorana n'umukobwa tuko turatambana n'umukobwa ivyo rero urumva biza kwemeza neza yuko ari ivyo turahurira umuntu umunsi umwe nengiye mu Rwanda duciye mu Kirundo duca ahantu mu hoteli yo mu Kirundo naye ngiye mu bintu vy'akazi tushikiye uwo muntu turahahurira asohotse nzarumva nambwiye ngo isanga umeze neza nawe nyene yaravuye i Bujumbura agiye mu Rwanda ashambanza ngo mpanda gukurikirana kuri TikTok ngo mugabo ngo hari ikintu ngo cambabaje kuri wewe imagine tigiki ngo iryo video ngo wakoranye ngo uri kuratambana ngo n'umukobwa ngo mugenzi wawe ngo bana ngo wamufashe ngo wamugiziki tuko turatinga guys hari ibintu bitahuritse ni nkuko naje ngaho imbere ya kamera ukambwira ba sexy ubundi jewe iyo naza nduwa nyawe impamvu rero impamvu nasavye uko okay imwe rero mu mpamvu cumenya ni nyinshi nafusavye kuza wambaye uko nashatse ndabe ko ukibi feeling kwambara uko bigutoka kuko waranonekaye ntibigutoka wambaye umumengo urabosha ariko ndumva for real navyambaye kwera wewe kandi kwera ko ndakuba twe tubika amafaranga tubika inzigo tubika amafaranga urumva rero ayo majambo amabifu twe turayavuyemwo namwe muracaraho twagiye rero urumva neko ndagusigurira urumva ko impamvu nagusabye kwambara uko meruka jewe sometimes naragushya ko ahantu none twe ntogena mw'ibarabara nambaye uko bijya kujena birambuza amahoro hawo kame none abantu bakunda iki wambara wikwiza ishati ipantaro abantu nta kintu kimwe bafise bakunda ngo numurezi bien abantu bazogukunda sexy ngo ngurahena ngurumu ntihaza kubura abantu muri commentaire bavuga ngo nahenye imagine nambara ipantaro n'ishati nkubitemwe ururato ntihavuga abantu bavuga ngo ndiko nifata nk'abahungu ntabura abantu baca bampiyo titre nyene y'uburezi bien ngo njya abandi bakobwa bagenzi banje donc rero niyo mpamvu nataye ko jewe ntegezwe kuba uwondiwe ntegezwe kwambara ibintu numva bimpa amahoro okay nakubwiye je nambaye uko kubera wewe iyo nyishira kwiyevra mu mabifu twarahavuye muracaraho ndaza kubatera nindi nkuru ko nagiye no muri studio gusohora indirimbo bigapfira hiyo nyine usa n'umudada yitwa Cynthia ari no mu video Vixen wa Nyampinga Nyampinga mbe kuri muri mundi yo kuririmba nibi Nyampinga
herega ni wewe sindiko ndahuririmbira aho ariko ndabizi ufise ja ndafise iyo ndiko ndaje abantu baranzi je nkora ikintu mfise iyo ndiko ndaje none andi sikibazo wanje herega ni wewe oya banzu urindire uno musi ufise ikibazo nyabaki ndagwaye warubitse ko ngwaye kwanza sinende bizi kugwaye kanda kwereke n'abafana bayibonereho nk'ubu ni bari bazi ko ngwaye ndiko ndakora igano nk'ubu ni mubona ko tugira ngene mbete duduwe sinasinziriye rasta reka gufyonda buke gira urabona yo zana mfite n'ibisero bijye sino bikurereka na amaso y'ingwe kandi umva ngo yarateye isi yose ingo nkoreko reka gato reka nkoreko buke ndabira kino gihugu ntirinaguka none ndakubaza reka geza ikibazo nuko ngize ukurana nk'ubu nogira uku ejo nawe cyugwa ahawe tayari oya mpanagura izina rya Yesu mpanagura izina rya Yesu Imana igufashe kuko ngene naryamye naryamye byamfashe 20 cyanjyama nako ndaramakirana kuraba ya Kongo cyandata kuryama ndaryama 2 ndikangura igisho rifatanye none ndakubaza urashobora kuja kwa muganga bakakuvura nashizemo umuti navuyeyo umuhora ndagusabye cameraman mfasha umwerekane amaze guhura n'umuntu yacoye naguye rero ngo ugisha hana hejeje byagutse wacomye cyane waborewe wacomye wasaze cyane wacomye cyangwa uri kuvuga ibyo utazi mvuze ibyo nzi bagenda gwaye aragwaye bro mu nsengero kongereza ibiboro birababaza nk'ahantu mu masenga Imana sindonka itsiro cyamba bari misongo kitangura genda hariya rero ntunyandukize ndabashimire cyane gose kuri part 1 Every story matters.